ugahagarara he ukavuga ko ugiye kurwanya u Rwanda, ugiye kugirira nabi abanyarwanda, kubitwa tutangire kuboroga. Si le Rwanda continue à faire des conquêtes dans le territoire de notre pays, je sais qu'il va arriver même au Burundi. U Rwanda nirukomeza kwigarurira amatware bagafata za teritwari mu bihugu byacu, nzi ko bazagera no mu Burundi, kuko barimo gufata urubyiruko rw'impunzi bakaruha intwaro, ubu barimo no kubohereza mu ntambara muri Congo. Umunsi umwe bazaza no mu Burundi, ntabwo tuzabyemera rwose. Intambara izakwira akarere, tuzi imigambi yabo. Barimo gutegura ikintu kibi ku gihugu cy'u Burundi, barimo gutegura akantu mu Burundi, ntabwo tuzabyemera. Kubw'amahirwe abarundi barabizi kandi baraburiwe. Niba umuryango mpuzamahanga utabyitayeho, hano twebwe i Burundi ntabwo tuzarebera ibyo biba. Si la communauté internationale le laisse faire, en tout cas ici au Burundi, on ne va pas se laisser faire. Indege eshatu z'igisirikare cya Congo zaraye ziguye mu gihugu cy'u Burundi ku kibuga cy'indege cyitiriwe Ndege i Bujumbura. Ndasubiramwo. Indege eshatu z'igisirikare cya Congo zaraye ziguye mu gihugu cy'u Burundi ku kibuga cy'indege cyitiriwe Ndege i Bujumbura. Amakuru atugeraho aravuga ko muri izi ndege harimo indege ebyiri zikomeye cyane z'intambara ndetse n'iyindi ndege yari itwaye ibikoresho by'intambara byamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi bivuye muri Congo. Amakuru atugeraho aravuga ko intwaro zikomeye z'igisirikare cya Congo zikomeje kugera mu gihugu cy'u Burundi. Indege itwara imizigo yaraye igeze ku kibuga cy'indege cyitiriwe Ndege itwaye intwaro nyinshi z'igisirikare cya FARDC zamaze kugera ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe yageze kuri Iyakure TV aravuga ko izi ntwaro zije zisanga izindi nyinshi zamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi. Igisirikare cya Congo kirimo kohereza intwaro mu Burundi, ndetse indege z'intambara za FARDC nazo zaraye zigeze ku kibuga cy'indege. Amakuru atugeraho aravuga yuko FARDC irimo kurungika ibikoresho by'intambara mu Burundi, ndetse Congo n'igihugu cy'u Burundi ngo bakaba barimo gutegura intambara ikomeye cyane, aho Tshisekedi yavuze yuko azagaba ibitero bigamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Uyu perezida Tshisekedi kandi yivugiye mu majambo yiwe ko azafasha interahamwe za FDLR ndetse agafasha umuntu wese ufite umugambi wo kuvanaho ubutegetsi bw'u Rwanda. Amakuru atugeraho aravuga ko igisirikare cya Congo ndetse n'ubutegetsi bwa Tshisekedi bamaramaje mu gushyira mu bikorwa umugambi wabo. Amakuru atugeraho aravuga ko ibikoresho bya gisirikare byinshi bikomeje kugera mu gihugu cy'u Burundi. Indege z'intambara nazo zikomeje kugera mu gihugu cy'u Burundi. Inzobere mu bya gisirikare za FARDC ngo zamaze kunoza umugambi wo kuzagaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda baturutse mu gihugu cy'u Burundi. Ubu ngubu abasirikare ba Congo barenga 4,000 bamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi, ndetse amakuru atugeraho aravuga ko bakomeje kuronka imyimenyerezo mu ishyamba ry'ikibira, aho barimo gukorana n'interahamwe za FDLR bagakorana n'imbonerakure ndetse n'abasirikare b'u Burundi. Ubutegetsi bwa Gitega ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa barimo gutegura imigambi mibisha, aho Tshisekedi avuga yuko arimo gutegura intambara karundura mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yizewe yaraye atugezeho aremeza neza ko indege ebyiri z'intambara z'igisirikare cya Congo zaraye ziguye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Ndege i Bujumbura. Izi ni indege zaje zikurikirana n'izindi ndege ebyiri zegeze kugwa kuri iki kibuga cy'indege i Bujumbura zivuye muri Congo. Amakuru atugeraho aravuga ko izi ndege ari zimwe mu ndege zaguzwe mu Burusiya, ndetse bikaba bikekwa ko harimo n'indege yaba yaraguzwe mu gihugu cy'Ubuhinde. Amakuru yizewe atugeraho avuye mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aravuga yuko igisirikare cya Congo kirimo kurundanya ibitwaro by'intambara, ndetse bikaba birimo gukusanyirizwa hafi y'ishyamba ry'ikibira.
Amakuru atugeraho aravuga ko abasirikare benshi ba Congo barimo gukorana n'abasirikare b'u Burundi mu mugambi wa Kisekedi ndetse na General Evariste Ndayishimiye, aho batangaje yuko barimo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu kibanyi cy'u Rwanda. Amakuru yatugezeho kandi aravuga ko mu ntwaro zikomeye zageze mu Burundi harimo imbunda zikomeye cyane ubutegetsi bwa Kisekedi bumaze iminsi bugura irya nino mu makungu. Biravugwa ko igisirikare cy'u Burundi muri iyi minsi kidafite amahera ahagije yo kugura ibikoresho by'intambara. Ubu rero igihugu cya Congo kikaba kirimo gukoresha ubushobozi bwacyo bwo kugura intwaro nyinshi, bakaba rero barimo kuzizana ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Hari amakuru yizewe ya Kure TV yamenye yemeza neza ko Kisekedi ndetse na General Neva bemeranijwe yuko ubutegetsi bwa Congo buzagura intwaro nyinshi zishoboka maze bakaziha igisirikare cy'u Burundi, maze nacyo kigafasha FARDC, maze ngo bagahangana n'umwanzi wa Congo ariwe M23 ndetse ngo n'igihugu cy'u Rwanda. Ibi bihugu byombi bishinja ko u Rwanda rubatobera mu karere k'ibiyaga binini. Ubutegetsi bwa Gitega bushinja u Rwanda yuko rufasha abarwanyi ba Tabara bakorera muri Congo, ndetse aba barwanyi ngo bakaba bahabwa imyimenyerezo mu gihugu cy'u Rwanda. General Neva yegeze kubitangaza ku mugaragaro, avuga ko Tabara itorezwa mu gihugu cy'u Rwanda, ngo yahawe indaro mu Rwanda ndetse itozwa ibikorwa by'iterabwoba, maze ngo bakabarungika mu gihugu cy'u Burundi kujya kwica abene gihugu b'u Burundi. Aya ni amajambo yatangajwe na General Evariste Ndayishimiye, aho avuga ko u Rwanda ari igihugu cy'iyorobetsi, ndetse ngo u Rwanda rufasha aba barwanyi ba Tabara barwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD ngaha mu Burundi. Ubutegetsi bwa Congo nabwo buvuga ko u Rwanda ari rwo rwarungitse abasirikare muri Congo. Ubutegetsi bwa Kisekedi buvuga ko abasirikare b'u Rwanda bavogereye Congo, ndetse amaraporo ya Loni nayo akavuga yuko abasirikare b'u Rwanda barenga 4,000 binjiye ku butaka bwa Congo. Kisekedi rero agafatira kuri aya maraporo akavuga yuko abasirikare b'u Rwanda bakwiye kuva ku butaka bwa Congo vuba na bwangu, ndetse ubutegetsi bwa Congo bwararahiye burirenga, buvuga yuko buzashoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda, bushinja ko u Rwanda rufasha M23 ndetse ko u Rwanda rukomeje gutobera Congo mu buseruko bwayo. Ibirego by'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ku Rwanda, u Rwanda rubitera utwatsi, ndetse u Rwanda ruvuga ko ibibazo biri mu buseruko bwa Congo biterwa n'imiyoborere mibi y'abategetsi ba Congo bananiwe gukemura ibibazo by'abakongomani, ndetse u Rwanda rukavuga ko ruhangayikishijwe n'imikoranire ya FDLR n'ubutegetsi bwa Kinshasa hagamijwe guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Kugeza ubu rero icyuka ni kibi cyane hagati y'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Congo. Hari icyuka cyakwega nkwega hagati y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Kugeza ubu ngubu abihwezi vya politike barabona yuko inyifato ya Kisekedi ndetse na General Neva ishobora gukwegera akarere k'ibiyaga binini akarambaraye. Congo iramaramaza ikavuga yuko izatera igihugu cy'u Rwanda, ndetse u Rwanda narwo rugatanga gasopo rukavuga yuko umuntu wese uzahirahira agaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda azabona ayimbwa yaboneye ku mugezi. Kugeza ubu ngubu rero abasirikare ba Congo, abasirikare b'u Burundi, interahamwe za FDLR zikomeje kuryamira amajanja mu kibira, ndetse amakuru atugeraho aravuga ko indege z'intambara ndetse n'indege itwaye ibikoresho bya gisirikare birimo kuva muri Congo bikagera ku kibuga cy'indege i Burundi. Ibingibi rero birerekana ubufatanye bwa Kisekedi ndetse na General Evariste Ndayishimiye. Umumenyesha makuru wacu Ildefonse Habyarimana ukorera muri Cibitoke amaze iminsi abona abasirikare benshi ba Congo binjira hariya mu ishyamba ry'ikibira. Umumenyesha makuru wacu aravuga yuko abasirikare ba Congo ubungubu bambaye imyenda y'igisirikare cy'u Burundi, ndetse amakamyo menshi atwaye abasirikare akomeje kugera muri Cibitoke, muri komine za Bukinanyana ndetse na komine za Mabayi. Amwe mu masoko yacu aherereye muri komine Rugombo aravuga yuko abasirikare benshi ba Congo barimo kugaragara muri kariya gace, ndetse interahamwe za FDLR nazo zikaba zirimo kugaragara muri kariya gace mu gihugu cy'u Burundi, aho zirimo gusatira urubibe rw'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi.
Amakuru kandi atugeraho aravuga ko abasirikare benshi b'u Burundi bamaze kwivangwamo n'abasirikare ba Congo ndetse n'inyeshyamba za FDLR barimo gusatira urubibe rw'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Mu ntara za Kirundo, muri za Cibitoke ndetse no mu Kayanza harimo kugaragara abasirikare benshi b'u Burundi bafite ibitwaro bikomeye, kandi bano basirikare barimo barasatira urubibe rw'u Rwanda. Amakuru atugeraho aravuga yuko u Burundi na Congo barimo gutegura ibikorwa bigamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ibintu birimo kurushaho kuba bibi cyane rero mu karere k'ibiyaga binini, ndetse ibintu birimo guhindura isura aho ubutegetsi bwa Kisekedi burimo kohereza indege z'intambara mu Burundi, ndetse ibitwaro bikomeye cyane bya FARDC nabyo bikaba birimo kugera mu gihugu cy'u Burundi hagamijwe kuzagaba ibitero biturutse mu Burundi maze ngo bigahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Icyuka cy'intambara gikomeje kwiyongera mu karere k'ibiyaga binini. Perezida w'u Burundi yatangaje ko afite amakuru y'uko igihugu cy'u Rwanda ngo kigiye gushoza intambara mu Burundi. Ubwo yari arimo kuganira n'abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo, Perezida General Evariste Ndayishimiye yavuze yuko u Rwanda rurimo gufasha impunzi zahunze u Burundi. U Rwanda ngo rurimo kubaha intwaro, kandi afite amakuru yuko imirwano yo muri Congo nirangira u Rwanda ruzatera igihugu cy'u Burundi. Amakuru yatangajwe na General Evariste Ndayishimiye yakuye imitima abanyagihugu benshi b'u Burundi. Abanyagihugu benshi b'u Burundi baravuga yuko u Burundi bukomerewe cyane, ndetse amagambo yatangajwe n'umukuru w'igihugu bavuze yuko ari amagambo yuzuyemo ibinyoma gusa. Ngo ntabwo u Rwanda rwigeze rufasha impunzi hagamijwe gutera igihugu cy'u Burundi, ndetse ngo nta n'ikimenyetso na kimwe u Burundi bwigeze bugaragaza ko u Rwanda rurimo gushaka guhungabanya umutekano w'u Burundi. Amakuru twamenye nuko ubutegetsi bwa Gitega izi ngizi ari inzitwazo, ahubwo ko ubutegetsi bw'u Burundi burimo gutegura ubwicanyi bukomeye cyane bugiye kwibasira abantu bo mu bwoko bw'abatutsi, kuko ubutegetsi bwa Gitega buvuga ko abatutsi babangamiye ubutegetsi bw'u Burundi. Ubwo yari arimo kuganira n'abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo i Burundi, Perezida General Evariste Ndayishimiye yeruye rwose avuga ko u Burundi bwiteguye intambara, kandi ko buzirwanaho mu buryo bwose bushoboka. Yahuruje umuryango mpuzamahanga awubwira ko ibibazo bikomeye cyane mu karere k'ibiyaga binini, kandi ko ngo birimo guterwa n'igihugu cy'u Rwanda. General Evariste Ndayishimiye yavuze ko intambara zo muri Congo ziterwa n'igihugu cy'u Rwanda, kandi Congo afite amakuru yizewe ko u Rwanda rushaka kugaba ibitero mu Burundi. Igihugu cy'u Burundi rero ngo kiryamiye amajanja, ndetse cyiteguye guhangana mu buryo bukomeye cyane n'igihugu cy'u Rwanda. General Evariste Ndayishimiye yongeye gusubiramo amagambo gashoza ntambara avuga yuko yiteguye guhangana n'igihugu cy'u Rwanda. Aya magambo kandi ayatangaje mu gihe mugenzi wiwe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nawe amaze iminsi avuga yuko arimo gutegura intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Burundi na Congo ibintu ntabwo bimeze neza ku gihugu cy'u Rwanda. Ibi bihugu biravuga yuko birimo gutegura intambara, ndetse bikomeje gufasha FDLR n'izindi nyeshyamba zikorera mu mashyamba ya Congo hagamijwe guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru twamenye uyu munsi ku igenekerezo rya mbere ukwezi kwa kabiri nuko mu masaha ya gatondo ku isaha y'isa 11 ku isaha ya Bujumbura ndetse na Kigali, imbonerakure zo muri Rumonge, muri Muramvya, Bujumbura, za Cankuzo ndetse n'izo muri Muyinga zahawe ibirwanisho. Ndasubiramwo, uyu munsi ku igenekerezo rya mbere ukwezi kwa kabiri imbonerakure zahawe inkogo zo mu bwoko bwa Karachinikove. Imbonerakure kandi zahawe imihoro, ndetse ziteguzwa ko zigomba kuryamira amajanja zikarwana n'umwanzi. Umwanzi bavuga rero ngo ni igihugu cy'u Rwanda ndetse n'umututsi wese uri mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru twamenye nuko ubutegetsi bwa CNDD-FDD burimo gutegura ubwicanyi bukomeye cyane bugiye kwibasira abantu bo mu bwoko bw'abatutsi. Ubutegetsi bwa CNDD-FDD buravuga ko abatutsi babangamiye ubutegetsi bwa CNDD-FDD mu Burundi.
CNDD-FDD ivuga yuko abatutsi ngo barimo gukorana n'igihugu cy'u Rwanda ndetse ngo u Rwanda rukaba rushaka kubakoresha mu gutembagaza ubutegetsi bwa General Evariste Ndayishimiye. Aya ni amakuru mvana mu masoko yanjye yizewe muri CNDD ndetse no mu gisirikare cy'u Burundi. Mu gihe rero ubutegetsi bwa Gitega buvuga yuko u Rwanda ruzashoza intambara ku Burundi, u Rwanda rwo rwerekanye ko ibi birego byose bya Gitega ndetse n'ibyo bashinjwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa ari ibirego bidafite ishingiro. Murabyibuka ubwo General Evariste Ndayishimiye yavugaga yuko u Rwanda rufasha Red Tabara ndetse ko Red Tabara yitoreza mu gihugu cy'u Rwanda ikava mu Rwanda igiye kugaba ibitero mu Burundi. Icyo gihe u Rwanda rwabiteye utwatsi ndetse ruvuga yuko ari ibintu byo kuremenkanya ndetse ari ibintu bidafite ishingiro. Kuri ubu ngubu rero icyuka cy'intambara gikomeje kwiyongera hagati y'u Rwanda n'u Burundi. General Neva ibintu yabishyize ku rundi rwego ndetse aravuga yuko yiteguye kurwana umuhenerezo arwana ku gihugu cyiwe cy'u Burundi. Yavuze ko umuryango mpuzamahanga nutagira icyo ubikoraho igihugu cyose kizirwanaho muri aka karere, ndetse General Neva yateguje intambara ikomeye cyane muri aka karere k'ibiyaga binini. Igihugu cya Congo ndetse n'u Burundi bakomeje gufasha FDLR ndetse bakomeje kuyiha intwaro hagamijwe guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Muri ibi bihugu kandi ingengabitekerezo y'amoko ikomeje kubica bigacika. General Neva ndetse na Kisekedi bamaze iminsi bavuga ko abantu bo mu bwoko bw'abatutsi aribo bashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Neva ndetse n'ubutegetsi bwa Kisekedi. Amakuru twamenye nuko General Neva arimo gutegura ubwicanyi bugiye kwibasira abo mu bwoko bw'abatutsi, avuga yuko barimo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Amakuru twamenye kandi aremeza yuko abasirikare benshi b'u Burundi bakomeje kujya ku mipaka y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Mu bice bya Cibitoke ndetse no mu bice bya Kirundo, abasirikare benshi birunze ku mipaka y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Abandi basirikare benshi bagiye kwirunda ku mupaka w'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Hari amakuru avuga yuko abazatera u Burundi ngo bagombaga guturuka muri Congo, abandi bagaturuka mu gihugu cy'u Rwanda. Aha hose rero mu gatondo k'irigenekerezo rya mbere, General Evariste Ndayishimiye yaharunze ibitwaro bikomeye ndetse n'abasirikare benshi cyane b'igihugu cy'u Burundi. Birimo kwibonekeza ko u Burundi burimo kwikanga intambara ikomeye cyane. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza neza ko General Neva yamaze kubateguza ko bagiye kurwana intambara ikomeye cyane, ndetse akavuga yuko bagiye kurwana n'igihugu cy'u Rwanda. Muri iyi minsi rero ibintu ntabwo bimeze neza. Imigenderanire y'u Rwanda n'u Burundi yaratosekaye mu buryo bukomeye. Burundi na Congo bishyize hamwe mu gufasha FDLR ndetse no kurwanya igihugu cy'u Rwanda. Burundi na Congo baravuga yuko bagiye gukora ibishoboka byose bakagaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda, ndetse yemwe bararenze bavuga yuko bazavanaho ubutegetsi bw'u Rwanda. Mu gihugu cy'u Burundi kandi General Evariste Ndayishimiye abangamiwe cyane na bamwe mu basirikare bakomeye badashyigikiye imigambi yiwe. Hari amakuru avuga yuko muri iyi minsi General Neva afite ubwoba ko abasirikare bashobora kumutembagaza ku butegetsi. Hari bamwe mu basirikare bakomeye batishimiye ingene General Neva arimo kurongora igihugu cy'u Burundi. Bamwe mu bajenerali bamushinja ko arimo kuroha Burundi mu manga ndetse ko abanyagihugu bakomeje kubaho nabi. Ibikorwa bikomakomeye mu Burundi byarahagaze. Ibyibanze ku barundi bose ntabwo bikirimo kuboneka. Inzara irimo kwica abarundi. Igitoro cyarabuze, isukari yabaye nko kubona umuzi w'urutare. Ibi byose rero ni ibibazo bikomeye cyane bihanze igihugu cy'u Burundi. Amadevize yarabuze, ubuzima burazimvye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ibiciro byikubye hafi inshuro 3 ku masoko mu gihugu cy'u Burundi. Abarundi baravuga yuko babayeho nabi cyane. Ibi byose rero bakabyagiriza intwaro ya CNDD-FDD. Amakuru atugeraho rero avuga ko abajenerali barakaye cyane, ndetse ko General Neva arimo kwikanga ko abajenerali bashobora gutembagaza iyi ntwaro yiwe.
Hari amakuru avuga yuko abajenerali bakomeye bagiye bakora utunama irya nino mu mahoteli mu Burundi, ndetse ngo bakaba baremeje yuko bashobora kwambura ubutegetsi Generali Evariste Ndayishimiye. Ibintu byose rero Generali Neva akomeza gutangaza, ndabamenyesha ko afite n'ubwoba bwinshi. Afite ubwoba ko intwaro yiwe ishobora gutembagazwa umunota ku wundi.